Imana igomba kandi ni uko twokwama twihezagira kandi duhezagirana hagati yacu. Dushobora guhezagira Imana uri kuravumagura abandi, uri kurarondera kubagirira nabi. Imana ihezagirwa iyo ibonye turiko turahezagirana hagati yacu mu kubana mu rukundo kuko yabitugeneye, aho kwama turondera kugandagurana twibaza kugira turonka amahoro. Umugambi w'Imana tuze turavyibuka nuko abantu bose bokumva ko basangiye gupfa no gukira, maze bakitwararika gusabikanya. Kumenya gusangira n'abandi ntufise bitangurira kumenya gusangira iteka n'abandi, kumenya yuko n'abandi bafise iteka nk'iryo ufise, ukirinda rero kubakumira. Gutyo ntibushobora kubona ko bose bakeneye, ukagenda ubagana kuko ubona ko mwese musangiye iteka mwahawe n'Imana imbere ya byose. Iyo niyo nzira nziza y'ukubuza